kwibona nk'uko Imana ikubona kuko urabona ubwa mbere muri cya kinyoma cy'ubwa mbere wewe wibona kuri umukene ukibona ko atacuzovamo mugabo umaze kugira iyo décharge émotionnelle n'ubwo rugendo nawe gufatana nawe wenyene uratinda ukibona nk'uko Imana ikubona umaze kumva Imana ikuganirije kugira ngo uri umwana nkunda cyane wowe uri umuntu w'igiciro ugasanga Imana ikivuga ngo uri uw'agaciro wewe ucivuga ngo ndokwa undacari ngo je ngo ndo kwa Buhinigiri yari umuntu w'iwacu yari umukene gusumba abandi utigeze kubanza kwibona n'iryo zina d'abord utigeze kwibona nk'uko Imana ikubona ukazobona kwibona nk'uko Imana ikubona uzumenya ko ari intango nibi biboneka rero bica bigukurikira nta kwisuzugura turabadasanzwe amen twaremwe mu ishusho ry'Imana. Bakunzi bahuri Kanani TV dufise umugisha udasanzwe uyu munsi ngira murabona ko hari bidasanzwe dufise n'umuntu adasanzwe Imana yaduhezagije uyu munsi rero nagira mbanze ndamwakire karibu umushitsi wacu mwiza. Murakoze cyane turakwakiriye kuri Hori Kanani TV. Murakoze rero imbere yuko tukuha ikiganiro tutangura kuyaga twagira tubanze widondore abakunzi bacu babanze bamenye umuntu wariwe. Murakoze cyane yego je nitwa Sabiyumva Michel ndi Murundi nkora katiko kwa muganga yego murakoze none Michel mbega yoba yubatse Michel mbega aho hantu yoba akorera akazi ni hehe twashaka kumumenya gose. Je ndubatse umudamu n'abana 6 warahezagiwe n'Imana abakobwa 2 n'abahungu 4 yego nkaba nkora kuri hôpital y'igipolisi. Okay. Yego hariya ngira ngo murumvise ko mumumenye Sengimva Michel n'umuganga arongoye ibitaro by'abapolisi murumva ko ari n'umuvyeyi ni nararibonye umuntu amaze gushika mu bana 6 murumva ko atari bake rero murazi ko dufise umuco wo kubanza gusenga twagira tumusabe nyenewe ngo adushire mu biganza by'uhoraho kugira dushobore gutangura ikiganiro cyacu. Mwami Yesu ndagushimiye kuri Imana nziza Imana ihoraho Imana ishobora byose ndagushimiye kino gitondo ko akunze tugatambuka bigakunda tukavuga bigakunda watugiriye neza watuzigamye mu gitondo gushika ubu nuhabwa icubahiro uwo mwanya rero Mana turasengeye no mwanya naho tugira ikiganiro bane natwe uhezagire uyu muvyeyi nanje umpezagire eka nuri kurafata amajwi umuhezagire tuzi guheza kino gikorwa tugushima muri byose na hose mu izina rya Yesu Kristo amen. Rero twagira tukubatse cyatumye uyu munsi wemera kuza kuri Hori Kanani ndibaza ko dufitiye agakemanyi gakomeye. Murakoze cyane yego cyane murakoze kunyakira nanezerewe cyane gushika ngaha muri Hori Kanani TV kugira ngo tuganire yego byo tuza kuvugana hari ibyo nateguye ngaha Imana iraza kudushoboza kugira ngo nuri kora dukurikira naburi cakuramo. Murakoze cyane mbe Hori Kanani hori kurikira yego Hori Kanani TV ndakunda kuyikurikira yego nkaburi ntahe arafuwa pase narabonye ijya ntahe y'ujya muntu bita mwakunda kuririmba Theogene bose babireba nashoboye kuyikurikirana yego none nawe rero urahambaye kuko udusanga mu mazi wacu ndabasangayo udusangayo tubiraba twibereye mu muduga nico ciza cya technology vraiment guhezagire uri gushikira abantu benshi amen abuzi n'abutazi benshi ntabuzi kandi tugasika duhezagirirwa aho twibereye n'uri mu biro agasanga yiyibye hariho utunze tusigaye dukina sinzi ko horo turaba udufilme duto uraturaba turigisha ariko ndaronka ama feedback menshi ko abantu bariko barahezagirwa hera n'abandi benshi akama muturabe turi mu inyigisho kandi tuvuga ubuzima abantu bariko barabamwo ubu ego rero ntatevye nagira ngo ndabakire mudufunduriye ku gakemanyi mwatuzani karibu. Murakoze cyane no munsi nari nifuje ko tuganira ku kintu kijanye n'umugayo. Umugayo urumva harimo ikintu cyo kugawa urumva ko hari ikintu cyo kugawa cyo gusuzugurwa rero turaza kuvugana muri Bibiliya nongere tuganire ndondagura ibimenyetso nagomba d'abord tubanze dusome icete cya mbere cya Timoteyo
Paulo yandikiye Timoteyo ku murongo wa 3 duhere ku murongo wa mbere nko gushika ku murongo w'indwi hanyuma nca kucigwa rero turaganira kugira ngo nabo turiko bariko baradukurikira ntihabura ico kibafasha. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Niri jambo rivuga ngo abakuru bo mwishengero uko bakwiye kumera. Iri jambo ni ryo kwizegwa. Umuntu ntiyagomba kuzezwa ishengero aba yipfuje igikorwa ciza. Nuko umuzezwa shengero akwiye kutabako umugayo. Kandi akwiye kuba umugabo afise umugore umwe gusa. Abe ubutarenza urugero. Yitonda. Aganza ingeso ziwe. Akunda gutanga indaro. Afise ubwenge bwo kwigisha. Atari umunoho w'umuvinyo. Canke umusinzi. Ariko abe umugwaneza. Atitoraguza. Atari inkunzi y'amahera. Aganza neza wo mu rugo rwiwe. Abana biwe bamwumvira. Yanka umugayo wose. Natwo goma tukageza ngaho gusa. Rino jambo ryanditswe n'umuntu Imana yaratoranije mu bihe bidasanzwe. Imutoranya batubwira yuko Paulo yigeze no kubona ibintu bitovugwa. Kubera umuntu yagendanye n'Imana hanyuma Imana iramwereka ibintu bikomakomeye cyane. Rero avuga ku bantu b'abarongozi. Ahana agomba kuvuga ntibabwe ngo n'umurongozi w'ishengero gusa. Ashobora kuba Buramatari, ashobora kuba Musitanteri, kuba chef de zone, ashobora kuba umuvyeyi arongoye umuryango wiwe. Avuga ati rero umuntu yifujije kuba umuzezwa shengero akwiye kuba umuntu atagira umugayo. N'ubwo bavuze umugayo harimo ikintu cyo kugawa. Ngo akwiye kuba umuntu atagira kumugayo ngo aganze ingeso ziwe. Atari muto mu kwizera. Abana biwe bamwumvira. Afise umugore umwe gusa. Kandi atari inkunzi y'amafaranga. Ibi bintu rero biyiye bavyita ngo qualification y'abarongozi. Aho urashobora gusoma ugasanga uti iki kirankubise. Iki kirankubise. Rero munsi nari nashatse yuko tuvugana ikintu kijanye n'umugayo. Umugayo ufatiye ku mibereho ya misi yose. Tutaretse no kuvuga ikintu c'amafaranga. None nagomba guca nsimbiza mbere nkuza kuvuga ibimenyetso. Mvuge mbega ni kubera ko umuntu agira umugayo kubw'amafaranga. Ni kubera ko umuntu agira ugaca usanga bikuye source bifise umuzi. Bifise umuzi kugira igiti gifise imizi. Umuntu ujya nyifato amera nk'isiha. Ugasanga isiha urabona irashobora gutwara ifurusheti itigera ikoresha n'umunsi wa rimwe. Mbere none nk'uwo muntu agwaye amajahera. Je nagize ubushakashatsi rero sanga hariho umuntu ushobora gusanga afise kahise. Nagomba gusigura umugayo. Uwo mugayo utuma abarongozi bagawa. Iyo kimwe muri iyo biva. Kuko kugira igiti gifise imizi mu kuzimu. Imizi y'umuntu nayo iri mu mutwe. Imizi y'umuntu iri mu mutwe. Nk'umuntu bafashe bakamutwara inzu yiwe bakayitwara. Ntaranduka mu maguru, aranduka mu mutwe. Yego mugana ivyo ko niyo ivyiyumviro byose biri. Niyo biri. Ashashana no gusara kubera umubabaro. Cyane. Rero nta murongozi n'umwe adafise ahantu yashinze imizi. Zosanga hariho umuntu yashinze imizi mu rugo rusa neza nk'uko uye. Ugasanga umuntu yakuze afungura, ahaze, abavyeyi bumvikana, ugasanga n'umwana afise équilibre. Mwene uwo muntu niyazoba umurongozi muri kazoza. Nzosanga ari umuntu asa nk'uko nyene imizi yiwe yashinzwe haje. Muga nk'umwana yavukiye mu buhungiro. Canke umuntu yavutse se na nyina bagwana. Canke akavuka yamarara ubusa mw'ijoro. Cane cyane. Canke je ntahage. Nico niho ngomba kubaza guhagarara nyene. Uyo muntu arashobora kuzorinda apfa. Afise ingwara abantu bagize ubuzima mugabo atazi ko agwaye. Niyo nagomba kudevelopa yitwa kugira ntuze mentalite de pauvre. Myifato umuntu asigara yiyumvira nk'umukene. Nukuvuga mugabo nagomba mvuge bavuze gukena. Gukena nibisanzwe. Urashobora kuba udafite amafaranga mu mvuko ngaha. Mugabo ntuca witwa umukene. Donc umukene acika umukene iyo umutwe we wamaze guhindura ingene yiyumvira. Rero ndagomba ndabaganirire iyo biva ivyo vyose. Mugabo imbere yuko ndahashika
nagomba mvuge ivyivugo. Hariho ivyivugo nateguye bibiri, kimwe kivuga ngo sinzi ko ariko novuga ko ari nka citation yanditswe n'umuntu umwivugo nk'umuntu yitwa Toni Morrison. Ega burya umuntu arakwiye gusoma. Urazi na Bibiliya kwivuga ngo hayi usoma. Urazi umuntu adasoma azi gusoma. Ugasanga urazi gusoma mugabo ntiwigira usoma na rimwe. Kuko isoma nturi ivyukura muri ivyo usomye. Uyu muntu rero yitwa Toni Morrison yavuze, ndabivuga mu Gifaransa ndabishira no mu Kirundi, ngo la pauvreté laisse des souvenirs qui ne s'effacent jamais, même lorsque la table est en fait pleine. Yavuze ngo ubukene bwama busiga ivyiyumviro badashobora gufuta mu mutwe w'umuntu, naho yohaga imezi kama yuzuye. Ubundi nawe avuga ati inzara wagize mu bwana igihe kitari gito iruhira kwimukira mu mutwe. Ariko tugomba twinjire rero mu kumenya mu mutwe nyene ingene muri iyo nzara iva mu mutwe mu nda igashika mu mutwe bigenze gute. Yego nivyo dukeneye. Kumenya iryo babara ntituribona neza. Igene tugomba kudusigurira twumviritse mukama ikigo birakomeye. Aha ncanza kudondagura n'ibimenyetso vy'umuntu inzara yimukiye mu mutwe. Handi ndabivuga mu Kirundi nyene umuntu wese yumva. Yego. Ingene umuntu asanga ameze ndaguha ibimenyetso bishika 17. 17 byose. Ago yo bampikaramu nkabyandika. Turabifata. Kuko numva biko bimenyetso 17 byerekana umuntu yashonje. Kandi ugasanga agendera mu modoka hari nziza afite n'urupangu mugabo iyo nzara yagiye mu mutwe akazorinda apfa ari umukene. Oya birakomeye kandi abantu ndibaza ko tubikeneye kuvyumva kuko urumva yuko ari ibintu mbeho birashobora guhinduka umuntu agakira. Nabiteguye. Okay. Mugabo n'urugendo. Mugabo nukwemera ko kumenya ko iyo ngwaro uyifise hama ukamenya ko ukeneye kwivuza. N'abantu urabona agenda ararira kandi akarira afise ibintu vyose ata muntu mu bwenge bwacu turiko turaraba atotezwa kurira. Uravye urupangu yinjiramo ukaraba. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Hari umuntu nigeze kumva. Sinavyumvise je mbwa numvise amakuru. Ngo yaramutunza akomeye. Hameneka ikidaji kimwe. Gacavuga ko bamusubije ku isuka. Ndasubiye kurima. Ndasubiye kurima. Omurasubiye ku isuka. Cyangwa ugasanga umuntu ntashobora no kwigurira impuzu. Voilà. Umva ntashobora no gufata ati reka nihe n'akavakansi nje kuruhuka nakoze. Hariho n'umuntu nabonye agira ntuze abwiye ati ntizahewe ngurana amafaranga shaho no musi ni weekend ndabikunonywa agacupa bajya banywa inzoga. Javuga ati jewe n'amafaranga niguranye kuwa gatandatu sindayasubiza ko. Yiguranye naho wivuga ko wigurana mu bintu Imana yaguhaye ukomeye ko wigurana. Kandi Imana yaguhaye ngo bige. C'est ça la mentalité de pauvre. Yego vraiment. Cyo tugomba kwinjira twinjire turabe iyo kiva turabe n'ibimenyetso turabe n'umuti. Nico canzanye birakomeye kandi hari abantu benshi babaho ubwo buzima. Kuko utugenda muri prison bayita prison mobile. Yego. Nukugenda uri mu gasho kawe wenyene. Donc ntushobora no kunezererwa n'ivyo Imana yaguhaye. Ibyo abandi byo nakamara amaza ntihora ubinezerere kwayo. Rero hari isano riri hagati y'ubukene n'amagara make yo mu mutwe. Mbega nturabona ko abana bakuriye mu bukene usanga ari umwana yatimvye aho mu kubita inkoni ntarira. Cyangwa ugasanga umuntu yakuriye mu bukene akagendera mu bimaramare. Kumenga bose barabona ko yigeze gukena. Ibyo bimaramare bikamugumamwo. Hanyuma ugasanga cyangwa ntashaka no kuvuga kahise kiye. Ntavuge. Nibyo biri mu masinye navyo ngiro. Ego. Ntatwenge. Kandi cyangwa ugasanga umwana yamagavye. Kama yicura hageze nk'ibifungurwa. Hageze nk'ibifungurwa kamavuga ati ibyo byose n'ubusimpaga. Agatangura kwiha anticipation. Bagiye kwarura batarabizana. Ukamona yagavye gutya ibyo byose je simpaga. Kubera iki mu mutwe haramaze kononekara. Nagomba rero ndabakubwira ibihimba bine mu mutwe. Hariho ibihimba ndakuvuga bitatu cyane cyane. Hari igihimba mu mutwe ngaho cyitwa cortex prefrontal. Ico kiba ngaha. Aho ni gice Imana yaremye. Ahantu umuntu afatira imigambi. Agifata decision ati ngomba nkora imigambi niyi. Imigambi gufata ingingo. Rero umuntu yanyiganyijwe n'ubukene bwo mu bwana. Ivyo bintu byo gufata ingingo n'imigambi bica bihungabana kubera ubukene bwo mu bwana. Akaba n'indi parti yitwa amygdale. Amygdale rero no kuvuga ni nk'inkengeri.
Mbega burya waruzi ko umuntu afise inkengeri mu mutwe itombereye inkengeri nka ryarindi ry'igikinga bagira guca ni ukuvuga harya habaye nk'ingorane ntubona ko haguruka ugakanka muti ibyo n'ibiki ico kintu gituritse n'igiki ije ni amigdali kubwira ati hange itumbereye he nayo itumbereye mu mutwe nyine muri parti ngaha kote yo ngaha aye nayo parti yitwa amigdale novuga ko ari nk'inkengeri ituma umuntu yama agaba lorsque c'est nécessaire haruna hormone ibitera mbwa ni nziza ni ikintu Imana yaremye mbwa gikwiye gutunganywa neza ntuce wamuhagaritse umutima imisi yose kuko uca mwihahamuka oro ibi byo kuba attentif ni normal hanyuma rero umuntu rero yakozwe n'ubukene bwo mu bwana nawe iyo nkengeri ikikogwako iyo nkengeri gace yamivuga mu mutwe gutya turapfuye karabaye birasubire yagiye amahera ejo ntizoronka icuye cyangwa agaplani akagira ubwoba bwo mu myaka ingana kandi afise umva ivyo vyiyumviro biguma bigira gutya ati karabaye c'est-à-dire ko wagize déséquilibre au niveau mental bijanye niyo amygdale yakozwe ko n'inzara wagize mu bwana reka cyane nizo zihambaye kabone n'indi twa hippocampe nayo ni parti ibintu byo gufata ku mutwe memorisation urumbe uramaze kubona yuko nk'umuntu yakugiriye nabi mu 90 umwibuka n'ivyo yakubariye urashobora kumwibuka mugabo umuntu mwahuriye muri ville ejo ntumwibuke kubera yuko le stress augmente la mémorisation ivyo rero bikorera muri ico kintu twa hippocampe n'ahantu habikwa ibintu byo kumemoriza kandi hakabikwa nakaba na stock yo kubikamwo ibintu byababaje umuntu turaba umuntu yababajwe n'ibintu kera arakubwira n'itariki n'impuzu yari yambaye uwo mwaka jengira iyo nibaho kweri wacu nibagira ibyo wankoreye ndavyibagira vraiment n'equilibre byo warabinkoreye ntavyo nibuka umuntu rero yababaye yamagavye yamabibona gutya nagomba rero mbere nk'usimbiza gatoyi hari cyakane taravuga icakane nari nabwiye axe hypothalamo hypophyso surrénalien nuko mu bisanzwe umushaha uba mu mutwe hanyuma ugaca ukominikana n'ama hormone hanyuma ni axe iva mu mutwe imanuka umuntu bayita axe hypothalamo hypophyso surrénalien naco ni ikintu kizwi nyene mu buryo bwo kwa muganga biragoye kuvuga mu kirundi rero hakaba rero imbere yuko mvuga ingene ibiba perturbe hariho uruhara rw'ikintu vyitwa inkabuzo inkabuzo mbese ni hormone izo hormone ziri impliqué rero ni hariho nkitwa cortisol iyo cortisol rero ni hormone nk'umuntu yagiye agira stress prolongé stress chronique niho izoza ubona umuntu adevelopye ingwara uzibona agize diabete cyangwa hypertension akaba n'indi yitwa hormone yitwa noradrenaline yo ni yindi iri impliqué mu bintu vya attention n'iyindi yitwa adrenaline rero ikiba secrete iyo umuntu yahuye n'ibigeragezo nk'uwo mwana tuvuge araye adafunguye akarara aridoga yiyumvira ati ndayuza abasha kwandaka bafunguye uko niko umuntu yononekara mu mutwe iyo hormone rero novuga ko ari nk'irobine ica yiguruka gutya ikiba secrete d'une façon inappropriée kuko umuntu uwundi yarayahaze arisinziriye nawe bica bija mu mutwe ukavuga utewe yemwe mbega yemwe jo hozoronka ibifungu ko bimeze gutya uko niko abantu bononekara mu mutwe hanyuma yanzara yo mu bwana igatsishungurukira ikaja hehe ikaja mu mutwe agaca agira ibimenyetso bizomuranga ubuzima bwiwe bwose mpaka ronse umuntu amufasha agakira bama bahambye abantu iyo nzara barayigendanye kuko bigahica bigutera umugayo uri nk'umurongozi bikaguteza umugayo yumvire madamu mugiye nko kwiserevya ibifungurwa nko muri dine ukazubona umuntu yiserevya ibifungurwa bingana gutya nk'umusozi bikagenda biraseseka iyo capacité yo kubona yuko ivyo wiserevye ibyo uza kumara irahungabana mu mutwe urumva ucuvumbuka ukibaza ati yesha ko ndabironse ndabisimbireko mugabo aca maramara vyanse ko abimara ngenda guha kandi karuhuko kandi nkunda kubibona ikindi nkunda kubona n'ahantu hari inzoga ugasanga hereye ku ya mbere ibiyeri bishushe ibikanye agiye ku muvinyu agiye kuri umva byose akabiparkura donc umuntu afise mentalité de pauvre ameze nk'umuntu afise umufuko munini ya utuzura ni nk'indobo yatobotse musi naho ugumusukamwe amazi
usukamwo aseseka. Nico gituma uca usanga biza gutera umugayo umuntu yiyambariye ikaravati nk'uko kwanje mugakora skandalo ukavuga uti none uyu muntu yakuriye hehe niwe atwaye ya modoka niwe atwaye ya modoka niwe akora muri vya biro. Rero ndatebeje nagomba mere nk'usimbiza mvuge ibintu umuntu avize iyo mentalite de pauvre peke none uyu muntu usanga ameze gute yitwara gute. Rero uzosanga nari ndiko ndabikubwira no mugereranya n'umuntu avize igifuko kinini kituzura canke kidobo kiguma kiva kidobo kiguma kiva byo nko yamwetizana no ikintu cyose nico gituma uwo muntu uko atunga niko akena aho bicuramiye. Rero ndakubwira ivyo mu mutwe uko atunga niko agira ubwoba mbe basha ni imodoka mfise ubwo sinorondera yindi. Urumva iyo paradoxe y'ugukena ukuronka ibintu akari kugira ubwoba yogonga nzohava. Cyari umuhungu umwe twigana nkamubaza nti mbe kubera iki wewe wiga gushika saa 8 y'ijoro ngo reka shareka ngo urazi wacu ngo ubwo muzohava nsubirayo. Urumva ubwo bwo gusubira iyo wavuye yicaye kandi iyi mentalite de pauvre rero nico gituma abantu bariko baratwukurikira dukwiye kumara ubukene bwo mu mutwe imbere yo kumara bwo mu mufuko. Bwo mu mutwe nibwo bukomeye kuko turiko twihutira kumara ubukene bwo mu mufuko mugabo fendofe urabuhiriye gusubira iyo wavuye kubera ubwoba kandi ikintu utinya kirakubako. Donc Imana ikuntu yapanze abantu bakira ubanza gukira mu mutwe hanyuma mu mutwe akacakiza ibikurikira byose. None agomba mvuga ikimenyetso ca mbere. Ikimenyetso ca mbere washaka uraza kubisoma no muri Bibiliya mu Migani 23 ku murongo w'indwi. Donc ikimenyetso nyamukuru uzosanga umuntu wenyene yibona nk'umukene. Mba byose bihagaze mu byiyumviro kuko amaze kugira perturbation mu mutwe aca hinduka ivyiyumviro amaze kuzivurungana agacama yama yibona yuko ari umukene. Agomba gemba ari umuntu afise iki akibona nk'umukene. Kindi cya kabiri ugasanga umuntu afise ubuzima bwo gusaba. Abonye wambaye neza nkuko kwawe avuga ati ibyo byose uyu mumama yambaye uku singera ntamusabye agasaba nico gituma abantu nabona nico gituma abasavyi abantu bakunda gusaba urabona bafise ukuntu babiraba afise amaso yo kubona umuntu yosaba yumva umwe ariko asunikwa no gusaba wowe umenga n'umuntu yavunitse amaboko adashobora no gukora. Kandi akubwira kandi kantu kamwe hariho n'umuntu kandi afise apana abajya bakene afise mugabo akira kubonana kantu umuntu aba yakamusabye. Ubuzima bwo gusaba ndiko ndavuga umugayo urazi ko ariyo teme twavuze ashobora kuba ari n'umurongozi w'ishengero. Ico kintu cyuko uwo mutwe we uforomye mu gusaba gusa hageze no gutangisha amashikano agasaba dini faso exagere akarenza n'ivyo Imana yavuze. Mwatanze amashikanwa mwatanze ikindi vyiza cyane biranditse neza mugakongera ko yandi mashikanwa akavuga ati gira gutya basanga nyene n'umuntu afise ugusaba kuri anormal bigaca bimuteza umugayo bigatuma n'abantu bariko baramukurikira bavuga bati uyu muntu si we kubera iyo nyifato ihagaze kuri desequilibre yagize mu bwana akagira tugomba kubaka isengero. Aha mu Barundi nta muntu azi gusaba neza. Reka turondere umukongomani nibo bazi kuvuga neza ingende ushika naho ukura n'ibirato kabisiga gaho. Bijye birimo ikintu cyo kuba desequilibre mu mutwe. Kuko umuntu noneho ndiko ndavuga ntiyabura uca abona ati uyu muntu akwiye gufashwa kuko ivyo si bicu ni ikintu cyugiye no kutitora. Rero uzosanga kandi kenshi na kenshi umuntu afise iyo mentalite y'abantu bakuriye mu bukene usanga akunda kubana ariko arashwana. Uragenda mu makartier mato ugende n'ikiriri ugende mu Kinindo uzosanga ahantu hari induru ni he abantu bafise mentalite y'ubukene bama mu nduru ivyo byaramenyekanye. Ariko umuntu afise equilibre mu mutwe uzosanga ari tekanye kuko nimboneka rimwe mu bisanzwe. Ikindi kizokurangira abantu bafise iyo mentalite yo pauvre uzosanga yambaye impuzu z'amakurere menshi cyangwa asize nk'inzu usanga orange jaune vert kubera yuko capacité yo guhitamwe mu mutwe yarabaye perturbé. Ibyo buze n'ibyo wewe ntubona ko wambaye impuzu y'ikurere imwe cyo n'ikimenyetso
n'amakurere ngaho ari mu nzu imwe inzu ni couleur unique usanga inzu ifise couleur zibiri mugo uzugenda ahantu uwo muntu ngene bameze usanga afise amakurere nka 7 umuryango amakurere 3 portaye ibigero ntibize mu mutwe w'umuntu nta muntu akora ibitandukanye n'ibiri muri we icyo ni cyo vraiment ikindi kiranga umuntu afise ico kibazo mu mutwe n'umuntu harirana ibintu atunze twamye tubivuga kamari ko ararira gowe jewe narago jewe ubukene bwose bwatashe ngaho iwanyu none gaye bwatashe wawe none iyo modoka nayo abantu bagenda n'amaguru ko bamerewe neza bashima abantu bararira irengarenga ko bariko baratwenga uri kurirana imodoka ugwaye amajaye ko je kugira ngo ngire ubushakashatsi kugira ngo ubwo bushakashatsi nabonye abantu batari bake umuntu arirana ibintu akidodomba afise ibintu nani niyo modoka ariko ayirana niyo nzu napanze afise abana none twe turiko twiga ngo turondere iki ko nimba uwo muntu ariko ararira wahurumva ngo ubukene bwatashe ngaho iwacu yavuga ndi muka ico ni ikindi kimenyetso ikindi kimenyetso kikurangira umuntu ameze gutyo kumva uruhagarara hageze gutanga muri wanje ya adoration wanezerewe mugaje bavuze ati zana ibiseke bikoze ubumba gitima go kubera ubukoze kuri ca gifuko kiri vide kimwe nakubwiye ni nk'ugomba gukura ibintu mu mufuko ugaragara ico nico gitera umuntu gusimba umutima no kutagomba kumva ibintu byuko yotanga nico gituma ubona n'umuntu ageze no mwisengero atanga amafaranga 100 cyangwa atanga 500 francs kandi afise menshi mu mufuko afise amafaranga bamba bamwigisha ko gutanga ari ibintu byiza mugabo bikamunanira ko arenze 1000 arondera inoti ntabanza gutungisha kubera yuko ntazi yuko umuntu w'Imana ashigwa hejuru n'ivyo yatanze nta muntu ndabona ashigwa hejuru n'ivyo yasabye oya nico gituma basaba bakarinda bapfa yego none kuba wahezagiwe kuba waronse uwishuza n'uwatanze uwishuza Imana n'uwatanze uzokumva gira uruhagarara hageze gutanga mutima uko canke hajya nko muri repeto day hageze bazanye amabahasha ngo batange ibibazo kuva umenga wohava kubera ni configuration mentale yawe imeze uko nyene niko wiyumva ikindi cyane kizokurangira abantu bafise iyo mentalite uzosanga ari umuntu avuga nabi abantu bateye imbere ngo waje kuzimu twabivuze abonye nk'iya modoka ari yawe twabivuze kuva kera nirida twabivuze kuva kera mukanga kuvyemera ubu rero ngiye bijya ni mugira bire bibonetse none hajya agenda mu tugabaroye rero ubu n'ubugwayi buri mu bantu basenga n'abadasenga kandi ntibugutinya ngo nuko usenga igihambaye nukubimenya burya rero ndakubwira ubukene abantu bafise twese turavuga ngo ubukene bw'amafaranga ni iki mugabo no kumenyesha yuko ubukene bw'ukumenya ubwoko bw'ubumenyi ukenye uzosanga ikindi kintu kimuranga kunezerwa bakubwiye ko waronse ese bakubwiye ngo hewe ngo bya bintu byabonetse ngo rya pete ryabonetse ngo bakwafishije ngo uri mu bazoja hanze agira umunezero muko umwanya rumara le problème y'iyi mentalite uraneze guronsa ibintu mu mwanya rumara kwidoga nibwo buzima bwiwe avuga ati naronse mugabo turagiye mugabo umva yamabona riske muri opportunité ndashaka opportunité abona mu ingorane oh la la kandi nivyo vraiment muje yimashe nari ndayirose ntawuzi ko nzogaruka canke ngo nango sinzi ko nzokunguka hari umuntu umwe yigeze kuronka marché aronka marché twakunda kuganira nyene guce naroshe marché vraiment ngo bantoye barantora ngo mugabo ndagowe ubwo waronse marché none wabuze marché aragowe nawe uragowe ngo urumva ngo singira amahera ngo singira umutahe wo kubikora kubera yuko n'umuntu abona risque muri chaque opportunité iyo ngwara kandi iyo marisha yironse ashobora no kwikorana n'umuntu bakagabura ubwo urumva iyo configuration mentale ideséquilibre acabona uko nyene kandi ibyo nta kosa afise akwiye ko umuntu nico gituma akwiye ibigo byo kugororera mu mutwe abantu ibigo byo kugorora mu mutwe abantu birakenewe kuko ntibagorora amaguru gusa n'amaboko no mu mutwe harakeneye redikasi iyo wagorotse mu mutwe n'amaguru byose bica bitungana prefe nuko ubona n'abantu bagendana ubumuga bukomeye bashaka kubaho bagakora bagatera imbere cyane ikindi kimenyetso kimuranga
atinya kazoza akaguma avuga ati jewe ubu ndagowe mugabo mu mwaka uzanzogorwa gusumba ubu ivyo vyiyumviro bikagendera muri we ivyo bintu bikagendera muri we burya umuntu aragutse cyane nico gituma umuntu mu gukomera cyangwa mu gukira akira mu vyiyumviro kuko no muri Bibiliya barabivuga bavuga ngo soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ni mu Baroma 12 ku murongo wa 2 ico kintu mu bantu bakijijwe nabonye gikiza abantu ikintu cyo guhindura ivyiyumviro guhindura ingene ubona ibintu ivyo ni ibintu Imana ihereza umuntu kubera yagiriwe ubuntu nayo nakibabwiye n'ikindi kigira 9 kimwe kigira 9 kubona umuntu ukamubonamwo ivyo ukeneye ati uwo muntu agendera muri iyo modoka reka ndamusabe ugasanga umuntu kugira ngo urabe ivyo mukura kandi uca wiga gutwenga utwengera umuntu ugira usabe kumwereka ati we barakuvuga neza n'ukuri bama bavuga ko uri umugira neza kugira ngo akudigadige atore ivyo bintu kuri wewe arakudraga akakubwira n'ibitabaho beraze n'ubugana bwo mwibarabara namba ninde yabubwigisha kugira bakakubwira mabuje akuri mwiza kwambaye neza ibaza umwana ngana gutya ni jize ya satani parce que agomba gushira muri wa mufuko we uri vide namye ndakikubwira kiri kigira 10 ntabona ivyo afise abona ivyo akenye ico kintu kirangoye madame kubona umuntu atigera umva satani arakunyegeza impuzu ufise nkamuvuga ati kiya gitenge cyanaka ico ciza naho uzobona nk'umugabo nk'umugore ahanze umugabo wiwe ngo mukana kawe ko yambaye igitenge iki kubera yuko iyo déséquilibre mental irakuyobeza kubona ivyo ufise umugisha Imana yaguhaye ntuwubone ukagumubona ivyo abandi n'ivyo ukenye ndenda kubaza ikindi nk'umuntu atigera yiyemera we imisi yose yamaraba nk'uwe nkaraba ngene wambaye nkacashaka kuja kugura exactement nk'ivyo wowe ufise nico kirimo nawe ni déséquilibre ugasanga nti je hari abana hora mbona niyo bagiye nko kurangura mpaka atrishi wawe uje kuragira yapete ikitire ya trisheri yaramaze kuba umuco kugira abantu barabanira ko mu wa mbere ngo toye bingahe nuno munsi mu buzima birakomera kubera mentalité ni ensemble de croyances y'ibintu wabaye mu mwanya muremure bigaca bigutinda bikaguhindura ukamera nkuko nyene rero iki kintu cyo gutrisha no kugomba kugira zero pass hari ahantu nyene twashinze imizi wakuze n'abantu bameze gutyo cyangwa ukaba wabanye gutyo oye uzosanga kuko iki kintu cy'uvuga ngo kubumbwa n'ibyo ufise iri jambo ntirishoboka ukuntu afise matate do ko Timothée 6:6 yaravuga ngo mubumbwe n'ibyo mwebwe mufise iri jambo ryo kunezerwa ibyo ugezemwo biramugora cyane bigaca ritera umugayo abantu arongora yego murakoze nibyo cya 12 n'umuntu afise disposition kwama yiteze gufasha bazi kwama witeze ngo n'umuzungu azodufasha none uwo muzungu yaremwe n'Imana yaturemye cyane kandi asubwe nk'ubwo jewe ndamaze gutembera narabonye abazungu baryama ku makarata hanze muri France narabonye abazungu baryamye ku makarata nkavuga nti none uye niho navuze nti bwa bundi ndagushima Mana ko navukiye mwana yego narabonye amagogo ari hariya yego kubera nari namaze gukanguka nkamenya sekese naravuze nti Mana ndagushimiye ko je ntavukiye navukiye hariya numva nezerewe bazane n'imbehi harari hanze kuko quelque qui perd ses racines il perd tout yego racine ni hajya umuntu nicyo gituma hajya bavuga ngo umuntu yakize ngo akiranga iwabo nta n'umugani mubi akwiye kuva mu bantu kuko Imana hajya ahantu yatumye tuvukira niho hari imizi yacu kandi ahubwo wari ukwiye kuhateza imbere ntuhakira aho guhateza rero iyo disposition kwama witeze imfashanyo ni ingwara igaragara ku muntu yagize inzara mu bwana canke kandi iyi mentalite si ngombwa ngo waragize inzara mu bwana urashobora kuba ufise so wawe afise iyo myumvire yama yidoga baramperaniye tuzotera imbere ivyo bintu navyo birandukira umuntu agasigara ameze nk'uwo muntu nyene nego umwana atora ico ariko aramuka yego gikurikira umuntu ashobora kwiyumvira ko ivyo bitazopfa bihinduza akibwira ati ni Imana niwe yateguye ko nzogoga ko chaque attaque du diable yamufise ikintu cyitwa conviction négative ama déséquilibre mu mutwe afatanye n'ibintu by'impembe
uremezwa neza ati ni Imana yabishatse nkamani dushakira ibyiza nta ntidushakira ibibi akiyumvira ivyo vyiyumviro akama bigendana none ko papa ntani impene yaguze na mama na data wacu kameze uko je nta numwe yize je na je sinize donc uco kina ni nk'ukuntu yobashizeho point ico nico gitera en fait mentalite umuntu adahinduye mentalite ntashobora gutera ibi commune ibi gihugu abo muntu ibintu byo gutera imbere kuja muri success ntibikora bise mentalite yaba y'ubukene kwiyumvira ngo ni Imana yabigomba mugabo ivyo byose birakira niyo makuru meza ngomba ndabakira amen cyane cyane iyo nkuru nziza rikomeye abantu bace bumva ngo byarahetse ariho rero ikigira 14 umuntu agenda yisuzugura icyongereza bacita low self esteem umuntu agenda yisuzugura ndayibwira ngo je ndi wo hasi sinzotera imbere sinzogira gute uwo muntu kirazira kumugira umugenzi kuko iyo byo vyiyumviro birandukira ngo tutangura kuvuga nkawe uvuze nkawe ukiyumvira nkawe esheka azogira nico gituma abantu bazima batera ivyizigiro bakavuga ati ejo ni heza Imana yakimpeza kandi ururimi rurarema siko Imana yavuze ngo turutumana duto yego ntajya gukenera ashobora kwatura ati wewe nukire mu izina rya Yesu uwo muntu akaca ava hasi byo twarabonye Imana ivyopera neza cyane atejo ntuzobuga ipanze ubwo ururimi rwaruka ifo d'abord changer le mental kugira pensée positive no kuri twitoze kuvuga neza ko bigira ingaruka ikindi kimenyetso c'abakene cyafise mentalité de pauvre abaho tagira igicapo cakazoza kaba ku munsi makazisha manikorera umuzigo nje ngenda ndiye umuntu agenda umenga bona kumano yiwe gusa umuntu afise déséquilibre mental nagira igicapo ubwo ati je nzogira mariage mu myaka 5 nzoba mfise abana uracapa igicapo Imana ishatse kagihindura mugabo umuntu afise équilibre utezo kugenda n'igicapo nk'umukobwa ari mu kuja kubaka avuga ati jegi malheureusement hari abantu bagenda n'ibicapo bitari byo yahora nko mu rugo rurimo abantu bashwana agaca agenda n'igicapo ico gicapo c'imishwano agitwara mu rugo rwiwe rushashari ico gituma abantu bagomba kubaka bakwiye kumenya kuko abantu benshi barakunda gupfa amafaranga akagenda azi ubumenyi afise yaritoye kuko abantu baja kubaka batitoye cyo gituma ubuzima ubona abantu bahukanye mu mwaka ukavuga ati none yagiye gukora iki kubera iki byose bihagaze mu mutwe bihagana no gusuzugura Imana akwiye kugwira inyigisho kandi n'abantu bazikunda byamara nibaza none kubera iki abantu bahamagara abantu baze kwiga naco bibabwiye urumva ni ikinyoma kuko Satani aramubwira ati wewe ukeneye amahera irukanga amahera cyakugupfako ariko twarabonye abantu atashuye abamari yego vraiment nibe ndakubwira hariho umupapa mu bantu bari batunze kandi n'ubaracyari mugabo inzu yiwese ko na grillage urumva grillage abayicaye hose yarashyize amagrillage yicara muri ayo magrillage ngira atinya binjira kumwiba uriko urabyumva yibaze kuba muri kaje nk'ingwe nawo cyo gituma abantu bakwiye kumenya Imana madame none ibi byose byo kumenya amabanga y'iki umuntu atwiye gushiraho fondation umuntu atazi Imana n'umuntu yarakwiye kutabaho kandi yamana ubwo biranditse muri Bibiliya yego noneho yamana n'ubwo ngo asumbwa ninda itabayeho umuntu yabayeho agafungura akubaka agatunga amafaranga akagira gute mugabo akazorinda afata amenye Imana uwo muntu asumbwa ninda yakorotse nico gituma kwakira Yesu ni urgence ni ikintu cihuta uri we wese guhera ku bantu batize gushika kubize guhera ku bantu batoyi gushika ku bakuru akwiye kuba amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo nukuri ega niho nivyo vyumviro bihinduye ega ni jambo riduhinduye niko ari Yesu ahindura ivyumviro by'umuntu nta wundi muntu nanje ndaguhenda ngira kugira ikintu kimwe nanje hari ibintu byinshi nahinduye kuva ntanguye kwiga inyigisho z'ubimenya nkazifatanya n'ijambo cyane gose tuhindikwa hariho n'abantu nabonye ngatahura abandi kubera nemeye nkavyumva nkavyiga ngatahura kumbe uyu muntu nahora ndamufata kumbe nawe si wabishaka urumva rero kwiga abantu bintu naramenye yuko ubukene bw'ibintu
nivyo burabaho mugo ubukene bwo kumenya nabwo burahambaye. Erega wamaze kugira kuguruka mu mutwe urashobora gutangurira hasi ibintu bitoye. Hariho umuntu akubwira ati ibi ntabyo nshobora gukora, none muhera wera nka gute udashaka gukora ukanezerwa, ariko uri muzima ukajya kuri uteze amashi ugabyuka mu gitondo ukambara ugiye guseka. Murakoze. Nuko uba ufise ikibazo mu mutwe. Urumva rero nahaye uzosanga ibintu byo kugomba gutunga bukwi na bukwe. Be murabaze kubabona umuntu normal ingene Imana yaremye umuntu yema n'ubutunzi ni nko kujya kumwana aja mu nda. Umwana akura buhoro buhoro, nta n'umuntu ashobora kumenya ingene umwana ariko arakura mu nda. Namwe nukuri ntamwe mushobora nawe uzabumva ibintu bikubayeho gusa. Ico ni igikorwa c'Imana rugira vyose. No utari mu nda no ufise mu nda nyike nakura uvyuka mu gitondo ubone yakubwiye ati mbwira igihe ubwo bwanwa bwawe bwaje buriko bukura gute, sinshobora kubimenya, nibanga ry'Imana. Rero umuntu afise iyo déséquilibre agomba gutunga bukwi na bukwi. Tirabana naka yubatse ya kandi bukwi na bukwi navyo kurinda kubironka nabi. Aho rero le problème amakuru mabi nobwira abantu atari meza ku bantu bakora gutyo fendofe subire wapu birasubirayo kuko iskariye uko rugendo watezo gufatana n'Imana uduga utera imbere buhoro buhoro etape usimvye utezo kuzosubira hariya. Urabisoma muri Yobu 20 kuva ku murongo wa mbere kugenda barerekana ingene Imana ihimpera abanyavyaha ati ibyo ni Imana ibibaha kubera ngo naho umutwe wawe woduga shika mwijuru ngo impera n'impera ngo azoba inyuma y'abandi bose ngo abana bibo bazosaba bakene fo ku ibyo bintu biracakora kugeza no munsi kuko iyi Bibiliya ntiyahindutse iyi nta muntu numwe arahikura ko n'urudome na rumwe. Iyo waronse ubutunzi buje bukwi na bukwi hari igihe inyuma n'inyuma abana bawe bazosaba bakene. Ndeka ndaguha karorero mbega ujya kure kenshi ibyo uronse bukwi na bukwi nuko uba wavyivye kandi abo uvyivye bariko barakuraba utari muri ico kibanza barabikwaka yego cyane niko bimeze. Ariko ibyo waronse neza nta numwe abibona, nta numwe abisanze ijisho. Umwanya n'umwigisha mwiza urakwereka ibintu pe ntitwiga ariko ikindi kimenyetso n'umuntu uzosanga agwanya ivyiyumviro bishasha. Ati tuve ngaha ubu tugire gutya duhindure inzo dusigire indi rangi ngweka ngo reka konona amafaranga ngo irangi rirakwiye n'abandi bashobora kubipfa ati aya marido tuyahindure ngweka ngo jengo mbona atasho bibaye. Donc ikintu cyitwa changement ni ikintu kigoye cyane umuntu afise iyo mentalite. Usanga aguma stagnation nagomba guhindura ikintu na kimwe umuntu ahinduka iterambere riza mu guhindura vyiyumviro ugacuhindura ari bigaragara ni abantu bashika muri success. Ugasanga umuntu yarakijijwe n'umuntu canke yateye imbere afise équilibre afise finance afise n'Imana. Ivyo nivyo Imana iturondera ko mu bisanzwe. Ngo urabona n'ibintu bidakunda ku bana. Uravye ubutunzi wabishitse karahiri ubu kugira numva batera inkuru akagira Imana n'imangazi byo baramuhezagira udasanzwe kuko uzosanga kenshi na kenshi umuntu afise amafaranga Imana yarayihebye. Abazi Imana nabo ata amafaranga bafise. Iyo équilibre rikwiye kuduha abantu b'Imana bakagira ibintu bya nkenegwa bakongera bakagira na mpemu yera yego hagarara ku maguru yose kuko biraryoshe kuba ufise amahero ugakorera Imana ugakunda Imana kubaha Imana. Ndiko ndarangiza kuri bino bimenyetso uzosanga bagira imigambi mito irengarenga. Nagize umugambi w'irengarenga kubera akora uko umutwe wewe ungana. Nico gituma umuntu atagize development personnel ngo amenye icyo cyo kuzinguruka mu mutwe nta migambi minini ishoboka. Ukora uko wewe umeze mu mutwe uzosanga agize umugambi w'amagi, umugambi muto uzosanga rero bagira imigambi mito ibimenyetso novuga ko ari nk'ibyo nyene. Mugabo rero nta ndakubwira none ku kazi amwe nabo bantu bameze gutyo ku kazi bameze gute abantu bafise nk'abantu barongoye nk'ibintu ku kazi mu rugo bameze gute. Yego uzosanga kwamiza mu kanwa ngo ibintu birakenye. Abakozi bakavuga ati twongere duhe prime ibintu birakenye. Ndamaze gukora ahantu hatari hake nagomba numva aho ngiye hose bakavuga ngo urumva ngo ibintu ngo ntibikwiye sinari nzi ko iyi ngwara ibaho rero
nyuma utari kuri ibyo abantu abakozi bakeneye gusohora amahera bigoranye cyane ntayariho mugabo nibo bayakorera erega abakozi nibo baca amafaranga kandi nibo bayabika batahari ntiyogira mugabo ukamakubwira ngo urashobora kwiyumvira umu responsable kubera ya amigdale nakubwira ya nkengeri bwa bwoba yagira kuva kera cyagihe mu bwana bwiwe uje usanga yamahagaritse umutima kirabira ibintu vyose ku kazi gushika no kumukubuzo akavyicungira uwo menga ni normale uri kuraraba umenga umuntu atunganya akazi neza kuko nta mu directeur yoje kuraba n'imikubuzo oya sanga reka akarereka ibintu byose canke noshobora gusanga kubera kwa rufuko tandi giturire iyi projet udatanzaya ntirengana hajya ujya n'ubugwayi si ibintu byo kuvuga ngo umuntu ameze nabi umuntu akwiye kuja kwa muganga kandi niyo projet arashaka kwemera igapfa yego avuga ati projet je ntayironse kwaya aye nishaka bigende hanyuma kwiha ivyiza wenyene nazi kwiyongera wenyene mu kazi ngo je ndi directeur urumva ngo birumvikana ukomenga birumvikana ko kwiyongera wenyene abandi kandi ari busanzwe umerewe neza cyangwa mission kari we wenyene zijambo kamari ujayo nizo atuja gukura yewe ataco ibizo kumarira muri service ugasanga ni wewe cyangwa ukajya muri mission ukigurira impuzu wenyene gusa abana n'umugore cyangwa umugabo none nturabona abapapa tuvuge nibo nkunda kubibona ashobora gukoresha akarya 50,000 50 ku munsi muga muhire hasize 8,000 kasiga wimira ati muraraba mwiyaranje mwegeranye twatundi mugabo ugasanga ari kwagira uku afise umudamu n'abana gutera inkuru ico kiriyagwiriye ngaha kweri muri iki gihugu kiragwiriye cyaramaze gucika umuco umenga biremewe yuko umugabo yoja byinshi gusumba abandi ego oro mugani igicuro cyo kwikunda kandi byiza ugasanga petit déjeuner tous les matins soir akabari ngo umuntu afite equilibre araba umudamu n'abana bagasohokana bagasangira madame akamenya amafaranga ya Messi ije ni top sock ari abakubwira division ihera na konti umudamu atayimenya division niho ihera na sara agaca yuririraho ikintu cyose unyegeje ubawuguruye umuryango satani nubu tuvuge naronse nka 500,000 no munsi madame sinda bimubwiye cyangwa nkabimubwira mugabo sinda mwereka ingene njera aheze induru ziba cyo gituma rero ibyo bintu byo kwishira imbere wenyene birimo mu bantu bafite ico kibazo kugira ngo nyarutse uwo muntu uzosanga akunda kwikeka umenga afise abansi uruhande rwose uyo muntu ameze gute nko ku kazi uzosanga avuga ati bandabirasha ndabire hariya aye usanga ashize umuntu hariya ati ndabire muri ya service ndabire uzuranyumviririza uzakumbarira umenga ni normale iyo si pesa si bikorwa byiza ni bikorwa bijanye na desequilibre kubera yankengera itwa amigdale igumi dodora ati hange tayi mahera nawe kurajya wenyene bazokwica bazoguhishana iyo mishimwe wenyene daba neza shira abakurabira rero nagomba mvuga none ibyo bintu birakiraga yewe nico nashaka cyo kibazo bagomba mbaza ego madame nta muntu ashobora gukira atazi cyagwaye ukazobona umuntu kwa muganga yambaye impuzu yera hajya asigura ngo jewe ndashobora kukubwira icyo ugwaye ukazobona umupastori cyangwa umupatiri afise ikoti iri ku musaraba ngaha hajya bagenda aravuga ngo jewe burya narapfuye cyo gisigura tiwapfuye gute nikuvuga wapfuye ntavuga wapfuye ntahema wapfuye ntashwana nikuvuga rero wambaye ikoti nk'ibi kongera ugatata n'abantu uri kura contradiza ibi byanditse ngaha nico gituma dukwiye kumenya rero ikintu cyambere ukwiye kumenya ibi bintu ndiko ndakubwira n'urugendo rurerure gukira si kinine ufata iminsi indwi nugufatana urugendo nawe wenyene gute nico bita development personnel mugo icyo ukwiye kubanza kumenya ni iki hari uburyo indwi bwo kugira ngo umuntu agire équilibre mental iyo mentalité de pauvre uko kuntu umuntu yahindutse umukene mu vyiyumviro agaca ngira inyifata imeze nk'uko hari inzira ndwi zo gukira kandi biriko ndakubwira
ni ibintu nagendereje, si ibintu nasomye ahandi. Ndakunda kwigisha ibintu nagendereyemo. Wagize experience. Icambere gukanguka. Prise de conscience. Mu Congereza bayita ngo ni awareness. Ukuvuga ati bwa wundi kwa kubingumye mu mafaranga kumbe ndagwaye. Ugacubanza ukabiconnecta n'ubukene wagize mu bwana. Kumbe bwa wundi ruhagaze cagihe tutari dufise ibintu. Papa tari hari muhira tukama turara tudahaze. Kumbe niho vyimukiye mu mutwe. Nivyo vyankurikiye. Ico bita gukanguka niyo nzira ya mbere yo gukira mu mutwe. Ukamenya ko waboshwe, hanyuma uhejeje ugaca wicuza. Burya abantu benshi bagandara babuze umuntu. Mugabo umuntu aragira uzurabe no mu gukizwa neza. Umuntu aricuza. Akavuga ati narababaje Imana, ngombe madamu wanje naramubwiriye nabi. Iyo regret ivindani inumuti utagira ingene ungana. Regret muga d'une façon positive. Hanyuma ugaca ufata ati jewe ko ndabimenye. Ubu rero ngomba mfata inkombe. Iyo niyo step number 1. Yo rugendo rwa mbere. Hanyuma ikindi cya kabiri nokubwira gifasha umuntu. Ukuntu je nabibonye. Nirya jambo ryo muri Rome 12:2. Namye ndari kubwira. Tuhasoma. Yego. Dasome mu Kirundi, ndasoma mu izina rya Yesu. 12:2. Nuko bene data ndabahanura kubwo imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. 2. Ntimwishushanye n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Iki kintu citwa renouvellement de l'intelligence, guhinduka rwose. Ni hantu je gihe byanshikira numvise umenya nakantu kagitse gutya. Njantangura kubona ibintu bitandukanye nuko nahora ndabibona. Niho iri jambo riragoye kumenya nuko yabaye nka revelation tuvuga. Batangura kubona ati bwa wundi wa mugabo wanje ni mwiza. Umugore wanje ni mwiza. Wa mudamu wanje ni mwiza. Kumbe babana banje baratewe sibo babi. Ico kintu cyo gukanguka kumbe bwa wundi ndafise mentalite de pauvre. Me yavuye he? Nigo rugendo rwa kabiri. Nico gituma umuntu adasoma iyi. Bibiliya uko uyisoma. Bibiliya benshi ntibaza ahija umuntu ayisoma. Benshi bavuga ati Bibiliya yisomye ija he? Urona umushaha w'umuntu uri ngaha. Uko usoma Bibiliya ija ngaha mu mushaha. Kandi mu mushaha nico kibuga Imana na Satani bagwaniramo mu muntu. Nico gicanira. Uko usoma Bibiliya niko uyiderivra wonyene. Niko dayimoni zikuvamwo. Ibyo byo kwidodomba ugasanga bikuvuyemwo, ibyo kubona ibintu mu buryo bubi ugasanga bikuvuyemwo. Nico gituma umuntu adasoma Bibiliya. Mbere niko Satani abuza abantu gusoma Bibiliya. Ushobora gufata gusoma Bibiliya ukazibona abantu bakugemuriye imikeke barashitse. Cyangwa telefone ati nyaruka itari inama. Kubera yuko umugwanizi arazi ko ari umuti. Mugabo abantu benshi reka ndayibike mu nzu ugasanga nukuzo kuyikunkumura gusageze kuba Mungu gusa. Nanye hari natayira bacayigira ku telefone. Dukwiye gusoma Bibiliya. Iyi Bibiliya iyi. Murakoze? Icya gatatu kubera yuko ubukene bwo mu mutwe iyi mentalite de pauvre niko ndavuga idafatanye n'ibikomere bya kahise. None ntiwumva ko kanya karenganye rero umuntu araye ashonje abandi imbwa zihaze, iyo si injustice. Nukuvuga utegeza kumuvura ibikomere bya injustice. Urazi ko twabivuganye ibi vyigwa bimara iminsi 5. Karenganyo, gutabwa, guhemukirwa, gukorwa n'isoni, guhebwa, mu Gifaransa abandon, humiliation, zazindi. Uwo umuntu yakuriye mu bukene ibyo bintu byose bimufata byose. Nico gituma kugira ngo uvure umuntu ubukene bwo mu mutwe. Nico gituma benshi barinda bapfa batabimenye. Ko kubimenya niko gukira. Ndibuka umukozi w'Imana Apollinaire yavuze ngo kubimenya nibwo bugingo. Yego. Ijambo ryo kumenya je ndari inguvu nyinshi cyane muri kino gihe. Oya nibyo. Kuko nk'umuntu atunze akaririra mu bana. Cyawiyumvira ibyo. Egari hana abavyeyi b'abana kandi babifise. Umwana karira
je ndagira inspection mbwira umwana arayadahatse fuma muteka saa 5 y'ijoro nukuri kubera nukuvuga icya gatatu nugukira ibikomere byo mu mutima byavuye mu bukene bwa kera ari ibintu byitwa ama emotion negative ari umuntu yidodomba ntiyidodomba kubera umunwa gusa bifise ahantu bibitse mu mutwe hari ahantu hitwa muri inconscience habitse ama emotion negative hariho ubwenge rero muri iyo masesi yo gukiza ibikomere biba ugasanga umuntu arashesha ibyo bintu byose agasubira kuba umuntu muzima ibyo urabizi akabidura kuko umuntu abidura nyene ibi byose wahuye nabyo birabitsa anu byo narabibonye kandi waciba ubundi muntu mushasha ucika mushasha nukuri na kandi ndakubwira nakabugita nagendana nacyenda gato uragendana kabugita oya pana ko mu ntoki kururimi ucira imanza abandi kugira iki maze kumenya bwa bundi meme na temperama y'umuntu iramutuma akora bijya ntangura gutahura abantu bimana ndabinginze muge kumenya nibanga rikomeye abantu bose bateye imbere batijwe imbere no kumenya nicyo gituma bugenda kubwira abantu biga baradusumba abantu basoma baradusumba kandi umuntu akwiye kwiga gushika apfuye ego kandi nta kwiga ibyo ari byo byose ngoro nkawe ngo ibyo kuriga bikumariye naco bimariye nejo nari kwishuri cyane urumva birafitiye ikimazi gikomeye kandi biragirira n'ikimazi nabo duhura erega dufise ubumenyi ufise kugira ngo ntibukize nabona kuri dupartager ubumenyi urumva ikintu ingorane hari ibyo bintu by'uko umuntu aheza mu w'icumi agacagira umunsi mukuru ngo nahejeje ntabwo nabaratangura urumve cyangwa ukazobora nk'umuntu ahejeje aha kuri university ngo jewe ngo ndahejeje kaminuza y'iryo jambo ryitwa kaminuza d'abord rirangora kuko umuntu ucumenga yarashitse mu busongero abantu tubona bateye imbere bose ntibigeze baminuza na rimwe bamba mu rugendo rwo kwiga kandi ingeso barundi ntayo dufise yo kwiga uwo muco ukumva yuko kwiga nta muntu yiga ngo atunge yiga kugira ngo afashe ikibano kuko twe tugendana ideni ry'ikibano umuntu atazi ko agendana ideni ry'abantu atavyaye uyo muntu sinzi yuko ibi vy'Imana tuvuga yo bari muri byo kuko iyi mentalite yuko umuntu yiga ngo atunge amazu atunge n'ibintu atembere ivyo bintu sivyo kuko narasomya muri Bibiliya muri Matayo 6:33 ngo rondera ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo ibisigaye byose bizoza ari inyongera kandi uri hajya hejuru gatoyi hajya muri Matayo 6 nyene iravuga yuko ibi bintu byo kurondera impuzu n'inzu n'iye ngo ivyo ngo n'abanyamahanga babihagarira ku mutima mugabo ngo mwebwe mubanze murondera ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo ngo ibisigaye byose bizoba inyongera kandi rero bitwongera dukwiye rero kugira kumenya yuko ikibano twe tugeraniye ugeraniye gute wowe ivy'Imana yagushizemwo nka wewe uri kurakora muri Holy Canal TV uri kurishura ikibano uri kurishura ideni kabisa nukuri kandi kuri ntibyoroshe hariho n'abanyambaza ngo none ngo uwo mwe tukura n'uyo mwenda kiri muri wewe kikubuza kujyana umwenda nyene ndagerageza mu kantu gatoya contribution gatoya ukagatanga ugira Imana akagahura nawe kakamufasha data arashima umuti ugira kane kwimenya uwo uriwe nacyo cyita restitution de l'identité kumva ko uvise agaciro kwibona nk'uko Imana ikubona kuko urabona ubwa mbere muri cyakinyoma cy'ubwa mbere wewe wibona kuri umukene ukibona ko atacuzovamo mugabo umaze kugira iyo décharge émotionnelle n'ubwo rugendo nawe gufatana nawe wenyene uratinda ukibona nk'uko Imana ikubona umaze kumva Imana ikuganirije kugira ngo uri umwana nkunda cyane wowe uri umuntu w'igiciro ugasanga Imana ikivuga ngo uri uw'agaciro wewe ucivuga ngo ndo kwa undashaka ngo je ngo ndo kwa Buhinigiri yari umuntu w'iwacu yari umukene gusumba abandi utigeze kubanza kwibona n'iryo zina d'abord utigeze kwibona nk'uko Imana ikubona ukazobona kwibona nk'uko Imana ikubona uzumenya ko ari intango nibi biboneka rero bica bigukurikira nta kwisuzugura turabadasanzwe amen twaremwe mu ishusho ry'Imana cya gatanu kizotuma abantu bava muri ubwo bukene imbona kazoza no gukora cyane kugira ivision nari ntubona ko umukuru w'igihugu yavuze ati vision 2040 2060 umuntu yateze kugira igicapo au niveau y'umuryango wiwe akagira igicapo
ku giti ciwe Mm. akagira igicapo mu byo akora. Rero kugira igicapo Mm. ni umuryango Imana icayo ikugururira ufise igicapo, kuko nta muntu agiye atabona Mm. kandi nta muntu azimira atazi yariko araje. Nibyo ipfa kubuza inzira nukuri. Yewe uriko ku kibuga uvuga ngo uri kuzimira ngo ugiye he? Ka. Rero ico kintu c'ikinyoma kiri mu bantu kubaho ku munsi ku munsi. Wowe nta gicapo, nta deni uri kurishurira ikibano. Mm. Aho hariho kutamenya kuba kuri mu muntu. Mm. Canke Rero umuntu ashobora kugira igicapo ati jewe. canke ideni ryo kwishurira abana bawe. Eh. Abana bakabaho ntaco planifya pore. Canke ugasanga umuntu yibereyeho uko nyene Mm. avuga ati jewe ndabona yuko ntihenze nzokwama ndi capable yo kunywa amacupa abiri y'inzoga ku mugoroba n'igiti c'inyama gushika mpfuye. Nico ni gicapereka. Kari gicapo kibi. Umva nta deni afitiye ndayiwe gusa. Ivyo byose sinzosaba uwo nimye. Ariwo ugira uvuze kugirira umutwara inda yawe gusa akakubarira ngo sango jewe nta maranse gusuma, ariko ngo mu mwanya ukabona agiye kuzana nk'ibiyeri bibiri ati none kweri ko bavuze ngo nta mahera ufise kandi uguze ibiyeri bibiri ngo ayikeri ntiyobura ayandi yobura kandi asabana ayandi yobura mu gayikeri nashaka kubura. Hari imico rero ikwiye kuva. Uravyumvise afise umutwaro w'inda yiwe yo kugendana igicapo, kwirinda kugendana n'ibinebwe. Ego. Yavuze ngo ntukicane n'abantu babacokora. Ego. Hariho abantu kizira kwicarana nabo. Umuntu ataka. Madame Renilda ivyo narabibonye. Hariho umuntu wicarana nawe agaje. Umuntu umuhaye amatwi. Erega twebwe tumeze wowe uri ivyo wumvise. Abantu wicaye iruhande yabo nibo batunyumera nkuko. Nukuri. Asha nivyo ndakubwira ikintu kimwe je nkunda kukivuga. Umuntu ntabona mu ikimazi nta mwanya ndamu. Nta mwanya. Eka. Nta mwanya. Kuko aca guteramwe ivyiyumviro vyiwe bitameze neza kandi ukazohira kumera uko nyene. Kwabo yikugendana n'umuntu atakungura. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo jewe ngo amajambo numvise mwebwe mwivugiye. Niyo nzobashika. Rero murashobora kugendana n'umuntu akakwemfluensa. Utangura kuvuga ngo utwara go. Cyangwa twagize kunuku. Ayo majambo watuye kuzoza kuyagendera. Cyangwa ukagendana n'abantu baba b'inshirasoni. Akakubwira ibyaronka muri izo nzira. Nawe uca wifuza kubironka. Niko abantu benshi batakara. Rero icya gatandatu gukora ibizana umwimi. Je murambona abantu bavuga ngo cyangwa ndiko ndafata amasengesho y'imisi 40 yego yafate nisa. None uzosenga gusa utungwa n'amasengesho yonyine. Uje ngo mpejeje 21 ngo nafashe 40 ni vyiza. Bizana inkomezi zo mu mutima. Uzokomera usenga badayimoni wirukane mugandi kizobuza kurara dafunga. Jewe nibaza yuko akakama abantu benshi bakumva. Je ntaguhenda. Ukwiye gukoresha amaboko Imana yaduhaye. Umuntu w'Imana. Nukuri. Gusenga ni vyiza. Bifatira amasaha yabyo. Yego. N'umwanya wabyo. Yego vraiment n'amasaha yo gukora. Ngasha ivyo biramatanye. None Imana ntiyabagije Mose ngo ufise cyane. Kurira ku kintu ufise gutya. Nzohezagira amaboko imirimo y'amaboko yanyu. Oya. Nimba w'Imana guhamagarira kwigisha bihagarare mu neza. Navyo nyene ubirondere. Nimba nimwe guhamagarira korora ingurube jamwo. Ciyemo amaguru n'amaboko. Ikindi naco kibuza abantu gutera. Ibintu byo gukoporora. Na kopie kore. Nta muntu asa n'uyundi. Nta muntu afite ibyumviro bisa nk'ibyo yundi. Oya. Nta muntu yaremewe ikindi yaremewe. Oya. Rero kugira ngo je ninjira cyo gituma abantu bakugira kopie kore bamara bakene. Baheza nabi bo. Kuko ntahagara mu muhamagaro wiwe. Ko bari ijambo ngaha aye nasomye mu banyefeso 2 umurongo wa 2. Yogira umugenzi Bibiliya n'ukuri zosanga ibintu bimeze neza. Efeso 2 je Bibiliya ndayikunda cyane. Banyefeso 2 umurongo w'10. Ni jambo tumenyereye cyane. Rivuga ngo kuko turi biremwa byayo. Twaremewe muri Kristo Yesu. Ngo dukore ibikorwa byiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Isigura ngo umuntu asumuhamagara. Ari kuruware. Uramaze kubona baje abantu bari kuri stade bariko bariruka. Umuntu ataye kuruware yiwe. Acha disqualifio cyabatifa. Ego. No muri bino bintu twariko turavuga. Umuntu atamenye ibi bintu akiriho. Ego.
amenye icyo Imana yamushizemo, amenye ingabire ziwe, hanyuma amenye umuhamagaro, hanyuma ugenderemwo. Hariho 6 adashobora gupfa. Niko nukuri. Usanga umuntu abayeho akazorinda apfa agowe, kandi agaragara nk'umuntu yagize. Mugabo iyo vide intérieure ikama muri we, kubera yuko atari muri couloir yiwe. Hariho umuntu byo narinzi, hanyuma kandi yaronka ubuzi bwiza mu ma organisation internationale, mugabo kama no muruha, kama no mwidoga, kama babaye. Ariko umunsi yagize ibintu bya social, amenga ni ifi ubageze kure yaragutse, ateye kure gose. Hajye usanga ariho bigundura ukuze. Ariko ndakubwije ukuri, ariko ari impactise. Urakoze? Reka turabe icyanyuma burya tugira turangize. Ego. Hanyuma ikintu cindwi citwa gutanga no kubakiragi. Madame Renirite. Ikintu umuntu ariko aradukurikira. Akiri ingumye. Kuko benshi uwo mutwe we uramubwira ngo we ngo ntacu ufise utanga. Ngo aho uje mu bantu batanga wewe. Byafashe urugendo rwanda bitaho. Ngabura cyatanga. Kandi ikintu kizogukura mu bukene, umenga baguciye ukuboko. Ni ikintu utanga ugasigara urasasatwa. Ibyo bivuze uri nko mwisengero, bibaza ngo bagira bazana ibiseke ngo tanga ngo mutoto cha efta. Muganda narabonye ariho ahantu hitwa Ivugiza. Ibintu bituma abantu Imana ibagirira neza. Nta muntu apfa gutera ibintu byiwe hariho hose. Kuko none nk'ahantu zana ibigori nkabitera kuri no makaro, abavuga ngo uzokwima. Kwitana mekitagira nivugiye. Mugabo hari Ivugiza, ushobora rya jambo ryo muri Matayo 13. Umubivyi yasohoye imbuto. Rero gutanga ugatanga mu Ivugiza, ugasanga ahantu Imana ishaka. Ibyo rero kubimenya n'urundi rugendo. Ukwiye guhereza abakene. Umuntu ahaye abakene abaguranye Imana. Umuntu atanze ikigira 10 agakora mu bintu Imana yamuhaye, atamuntu amuforsheje agatanga, ibyo bintu bitoteza kuzana amatoke yo mu nyuma. No kwigisha abandi, umuntu ashagiriwe ikintu cyitwa ubutunzi burama. Mwene ibintu birashobora gushika, bazosanga ubutunzi busigara bukwiruka inyuma. Exactement kumwe Yesu yavuga ngo murondere ubwami bw'Imana kuguruka kwayo, bisigaye bizoba inyongera. Rero reka ndabona kubwira none umurongozi yakiza ameze gute. Ngomba ko twari twobivugako. Tubicishe ko turiko turarangiza. Umurongozi yakiza ameze gute? Ahagaze neza. Ameze gute? Uzosanga afise imigambi miremire. Umuntu akagira imigambi miremire. Sinageze kumva mu Bushinwa bavuga ngo barapanga imigambi y'imyaka 100. 50, 100. Nta muntu afise iyo mentalite shogira imigambi miremire. Ikizokurangira ko wakize. Ntushobora gupanga imigambi y'umwaka cyangwa y'amezi 5. Imyaka des années ugapangira imigambi ibintu bizoba warapfuye. Niko babigenza abantu. Wewe ugarukira. Uretse umuntu atera ibiti atazokwamura kwa makara. Amavoka atazokwamura ubwo akanezererwa gusiga iragi. Cya kabiri gutanga adasesagura. Umuntu afise equilibre yakize mu mutwe. Aratanga mugabo ntasesagura. Igikurikira abonye umuntu yateye imbere aranezera. Ngo ntiyagutse imodoka vrema. Shange byanzu yubatse yubatse inzu nziza. Ngo tujane sha, tujane vrema uze kunyera ikijanzu yawe. Kandi akaba atari ko arabesha. Ataburyarya burimwe. Bikaba biba muri we kunezererwa umugisha w'abandi. Umuntu uranezererwa umugisha w'abandi aba kuri liste yo guhezagira. Nuko bimeze vrema. Kandi uwo muntu ngena ameze arumva ko bose boronka. En fait hariho ikintu twitwa mentalite d'insuffisance. Umuntu umutwe w'umubwira ngo ibintu ntibikwiye kwisi. Ngo yumvira ngo ibintu ntibikwiye, wa mu Burundi ibintu ntibikwiye. Mu mutwe we akabona ko ibintu menga birakenye en general. Bayita mentalite d'opénir. Bane dufashe yewe. Ariko we urumva yarakize, arumva ko bose bokwiye. Nabajya boronka. Nje gituma cyo gituma umuntu adatanga ari yugara agwa ari yugaranira umugisha kubera ko Imana ivuga ngo nzohezagira nzoguha umugisha ni wahabandi ibyo byo kutishira imbere kandi kizokubwira abakozi ntabafata nk'ibikoresho bafata nk'abantu partenaire umukozi akoropa aravuga ati mu partenaire kamucyubahiro kimukwiye yego vraiment
umuntu wese akongera amahera kandi niwe n'abantu usanga bafise capacity yo guhindura ibibazo bikaba opportunity ikintu kibazo cyamushikiye bagihinduramo ama opportunity kandi namye ndabivugana umuntu atanga ivyizigiro akavuga ati ejo bizogenda neza kanwika abantu kwiga agasunikira abantu kurota indoto nini no kirazira ikintu bita to dream big dream big no kurota indoto nini ya cyane kandi afite ururimi ruvuga ngo birashoboka no kuri abakozi abafata nk'abafashanya ariko abakozi babaho banezerewe batuba muvyera ego yuko gufata umuntu w'igikoteza yari mu mishusho y'Imana uri ahubwo ibaze gufata abantu bazokwica wonyene ibaze kuba ufise umukozi ejo bundi nabonye umuntu numva ndababaye nahatswe no kumubwira sinari no ngaha mu Burundi baraba umupapa n'umumama bazanye akana bari muri restaurant umubone yicaye ngaha siko nabo bariko bararya umubone nabo atariko ararya n'ibyo bintu birashoboka wamuzanye basi ntiwotuma umugurira basi n'akana gatoyi basi iji basi yari yicaye ndababarana kumenga biraryoshe ko abandi basonza wowe uhazi none uyu mwana aza kumuragiza uyu mukobwa afata gutya awumva aya rero gukora iki rero ndiko ndarangiza ego ikintu ca mbere korera mu mizi wowe uri kuranyumviriza ukaba ufise umwana mwose byose bipfira mu gutonka kiya gihe leta yashinze umwana yonke ya myaka 2 bavuga kuva kubusa gushika kuri simwa mwonsa amaberebere yonyene atagiramo n'amazi nta n'amata ico kintu amaberebere yonyene none wewe uraha umuntu ajya amata y'inka muri iyo periode ndabo uri korora inyana cyo gituma usanga abavyeyi badasa n'abana mu nyifato je ndariko ndagira ubushakashatsi ikubera iki ubuye inyifato z'abavyeyi n'iz'abana bidasa normal umuntu yatezo gusa n'umuvyeyi we mu nyifato kuko niwe yamureze kubera imvo zitandukanye ikindi umwana wese ararahaza umusabe credit upfuma umugabo n'umugore cyangwa abantu bakarara ubusa bo byaramaze gukononeka ngo kugira ngo dutegure ikibano ciza abantu bakiri batoyi bose barareba hanze mana tanga ubutunzi cyo gituma izi za pamu ngira zitanga ibifungu kuko prema uko urara ararahaza niko yanzara yo mu mutwe itazoja abavyeyi mwe mufise inde muravyumva mwabagabo mu muja mu kabare ntimugabure y'abagore bafise inde umwana mu ndu urumva ko ifoko aronka ubuzima bukwiye kandi burekiribe ikindi naco nkunda kwiga no gusoma ibintu byose biva mu kumenya ba umuntu akunda gukora ba umuntu akunda kumenya ico Imana imuvuga ba umuntu akunda gusenga naho warize amashuri naho ufise ubutunzi bwinshi gusenga ni ikintu gihambaye bimwe banga ba umuntu akunda gutanga rero indunduro ya byose rero byose bikira canke bigapfira mu bwana umurongozi yakize si ufise ibintu cyane cyane umuntu yahinduye nyene yiyumviye n'ingene akora rero ibyo bintu ndababwiye birashobora gutuma umuntu adikubura ko gwaye agafatana urugendo nawe nyene agakora ikintu kitamenyewe mu Burundi cyitwa développement personnel hanyuma n'ahantu umuntu atarazinguka hanyuma umuntu akazobona akazogira ubuzima bwiza ngaha akongera akagenda agororotse kugamiriza amahoro Imana ibahezagire cyane amen none urabivuze ingorane abantu bahuye nazo mu buto ko zibagirira ingaruka mbi mu buzima bwabo kandi uravuze ati ibyo byose naho biba byarabaye hariho abantu bashaka gufasha abantu bakabavura none abo bantu barabaho ngaha mu Burundi barabaho nyene barabaho kugira abantu ko nibaze ko bumvise byinshi bavuga ati none uyo muntu ko nitoye nindashaka kumfasha barabaho turafise imico y'abantu dukorana yego bitoye abapsikologe n'abaganga dukorera hamwe ikaba ushatse gutanga nimero zo telefone tukababwira je nibaza ko itanga ari umuntu yiyumvise akakurondera ukamworiyanta yego cyane no moriyanta uburyo
ku buryo umuntu afise ivyo bibazo kuko ivyo ni ingwara ata muntu aja kwa muganga mwase kwa muganga kuko abantu bamenyereye kuja kwa muganga igiyo ryararira murya ataryamye inzoka zarayezera murya ngo ivyo bintu by'inyifato ituma ugira umugayo uri umurongozi urongora nk'ikomine ukagira umugayo bikaguha izina uri umwungere w'ishengero bikaguha umugayo uri umupapa arongoye urugo canke umumama bikaguha umugayo nico gituma iki kigo nari nagombye kwiyumvira kubereka imvo umugayo iyo uva mugo uwo muzi uranduye dusanga n'umukozi w'Imana arongora rero iryo shengero afise intumbero afise umugore umwe bamwumvira dusanga bijya bintu biranga abarongozi avyujuje iryo jambo tamugayo urimwo akemera gutungwa n'ivyo afise akarya ivyo bamuhemba atiriwe kugira ama pression ngo ndagusinyira umpaye ibi ivyo bintu ntibeze ngo bisubire kuja mu cyangwa ndaguha akazi banze ugire nuko yo murakoze cyane kuri Imana iguhezagira amen amen nukuri atuzaniye agaseke kuzuyemwe ibintu bikwiriye nukuri umuntu wese yakurikiye yitoye canke arumva uko akwiye kubikora kugira ngo ave muri iyo situation arimo ureragira ndamusabe aduhe nimero yiwe hama uzomukenera azomuhamagara nimero ni 62 171 408 Okay, tuzoyanika munsi y'ikiganiro muzoheza mu murondera ndagushimiye cyane murakoze cyane kuri wagize neza abantu ndazi ko bafashijwe kandi urazi Mishe hari ingorane maze kubona mu bantu abantu ntibagishaka kumviriza ibintu bizima bashaka kumviriza amakuru y'ibyacitse none nk'ubu ukabona nk'umuntu ngo bafashe n'akasambana canke abantu bagwanye bakaza kubifata none biza kungurika abantu pourtant nivyo bikurikirwa gose none mwebwe mwumva gukurikira ikintu kitakiguriye kimaze ariko kumva nk'ikiganiro nk'iki ntiwihaye pene ngo wumvirize ukumva birimwo cyangwa ukumva nk'ijambo ry'Imana ijambo rishobora kukubohora ugasanga nturiravye nga nk'ubu umuntu ajya gutera igipindi ngaha byagenze ukuntu ugasanga umuntu ni Barca gusa na Real kwimbira ati none Real ikumaririki mbona cyo koza abana banje none nk'ubu Real urimbira ko bajya abantu bakina muri Barca uzokwigera muhura na rimwe nguje ngo ndanezerwa mugabo normal ukwiye kuba umu acteur nukwiye kuba umuntu arorera gusa je no mbona umwana aje gukina umupira hako aje kurora kuri televiziyo gutya dare nuko ntakikubwiye kiya kimenyetso c'abakene n'abantu bakunda kuraba amaje iragukira yama kuri televiziyo araba umupira yego prema ukazibona umuntu yama araba umupira ariko gufata ibintu bikubaka mu bwonko ibintu kuhindura ivyiyumviro ibintu ushaka gukuramo imigambi mizima ntubirabe nimba rero abantu bakwiye guhinduka vy'ukuri mukaraba ibintu bibagirira ikimazi mugabo ukaje usanga umuntu yirirwa ku munsi wose kuba raba amapornography nawe uho aya matelefone ibintu nk'ivyo by'urukoza soni biruzuye ugasanga umuntu afashe toute la journée ariko ivyo bintu bikungurika ahubwo birakwica rero twige kuraba ibintu hamwe cy'ivyiyumviro nyene niho hononekara twige kuraba ibintu bitwubaka ibidusambura tubireke rero turabashimiye cyane kandi ndashimiye umutumire wacu mwanya wafashe so ubusa ndazi ko izogira ikimazi kuri benshi reka rero turangize Mana datarugira byose uri mu ijuru turagushimiye ku biganiro byiza kiganiro ciza gifashije imitima personnellement byamfashije kandi ndizera ko nabandi bizobagiriye ikimazi none mwami Imana ndasengeye umukozi w'Imana waturungiki umuhezagire aho yakuye uhasubize byinshi wananye kumwagura mu bumenyi no kuronka ubundi bumenyi bwinshi buzofasha isi kuko isi irakeneye abantu mwami Imana bari cultive bashaka gufasha imitima y'abantu kandi bakwizera Mana ndasengera n'abandi bazokumviriza kino kiganiro Mana ntihagire uzogicira hagati azakirangiza kandi uzocumva wese azafata ingingo yo guhinduka uzokwitora wese yigira umugambi kuko Imana ihagarara n'abagomba guhinduka data ndagushimire ku byakoretse byose hama icubahiro n'amashimwe bibi byawe mu izina rya Kristo Yesu zenze nizeye kubyumvise amen narahezagiwe mugira umugisha